bakunzi b'u Rwanda TV1 tukosoza tubaje amahoro y'Imana nabane namwe. Mu gitondo tujye kubagezaho amakuru y'imikino by'amazi turaza kwibanda mu kipe ya Rayon Sports ubwo shampiyona y'u Rwanda yagarukaga. Turaza kwibanda n'andi makipe yaje gukina kuri uyu munsi, aho ikipe rwose ya Rayon Sports yaje kwihanangiza ikipe ya Rutsiro ibitego 3 ku busa. Ibintu nabyo turaza kubivuga, turaza kuvuga n'imikino iraza kuba uyu munsi muri shampiyona y'u Rwanda, turaza kuvuga no muri Premier League ndetse no muri La Liga no muri Espagne hose. Turaza kubabwira uburyo ibintu byaje kugenda muri shampiyona ndetse nuko biraza gukomeza kuri uyu munsi. Mbere na mbere turaza guhera mu kipe muri shampiyona y'u Rwanda nk'uko twabibabwiye, ariko mbere na mbere tumaze kwasuhuza abadukurikirana bari hirya no hino mu Rwanda, hari abadukurikirana bari mu mahanga mu Bwongereza, turabizi ko nabo basigaye badukurikirana Finland ndetse no muri Pologne, abo ni inshuti zacu tubona ko badukurikirana ku murongo wacu. Hari abadukurikirana bari hirya no hino ku mugabane wa Aziya, nabo tubona ko badukurikirana. Mbere na mbere rero tugiye guhera ku mukino uko twabibabwiye, aho ikipe ya Gicumbi ari kunganya n'ikipe ya Burera ubusa ku busa ku munsi wa gatanu. Ku gatandatu naho imikino yaje gukomeza ku munsi w'ejo, aho ikipe ya AS Kigali yaje gutsinda ikipe ya Marine igitego 1 ku busa. Ikipe ya AS Muhanga nayo inganya ubusa ku busa 1-1 na Etincelle. Bugesera nayo ije kunganya ubusa ku busa na Gasogi ya KNC. Ikipe umukino ukomeye cyane ni umukino wahuje ikipe ya Rutsiro Football Club na Rayon Sports Football Club, aho ari imikino yakinye ku saa 12, aho ikipe ya Rayon Sports yaje gutsinda ikipe ya Rutsiro ibitego 3-1. Mu gice cya mbere rwose ikipe ya AS Kigali, ikipe ya Rutsiro ikaba ya Rayon Sports yananiwe ikipe ya Rutsiro, ariko ikipe ya Rayon Sports rwose yitwaye neza n'abakinnyi bayo b'ibihangage, yaje kwitwara neza itsindagira ikipe ya Rutsiro ibitego 3-1. Nshuti bakunzi b'u Rwanda TV1 rero, ikipe ya Rayon Sports rero yakomeje kwitwara neza kuri uyu munsi wa kane, aho yafata umwanya wa kabiri. Ikurikiye ikipe ya Polisi itarakina umukino wayo ku iki cyumweru, naho iraza gukina. Ikipe ya Sport ikaba yagize amanota 7 ifite umwanya wa kabiri, naho ikipe ya AS ya Polisi ikaba ikiri ku mwanya wa mbere n'amanota 9, ikaba nayo uyu munsi ifite umukino iraza gukina n'ikipe y'Amagaju. Nshuti bakunze Rwanda TV1 rero mudukore subscribe, share ndetse na comment kugira ngo umuyoboro w'u Rwanda TV1 ukomeze kwaguka. Uko twabibabwiye rero uyu munsi naho hari indi mikino, aho umukino wa Polisi iraza gukina n'Amagaju, APR ikajya gukina na Mukura Victory Rayon Sports nayo bikaza gukina. Nk'uko twabibabwiye rero hanze y'u Rwanda naho muri Premier League uyu munsi imikino yarayibaye ku gatandatu. Nottingham Forest yatsinzwe na Chelsea ibitego 3 ku busa. Brighton itsinda ibitego 2-1 Newcastle United. Burnley itsinda 2 ku busa. Leeds United Crystal Palace nayo inganya 3-3 na FC Bournemouth. Manchester City nayo itsinda 2 ku busa Everton. Sunderland itsinda 2 ku busa nayo Wolves. Fulham itsindwa na Arsenal igitego 1 ku busa. Muri Espagne naho Sevilla yatsinzwe na Malaga ibitego 3-1. Barcelona itsinda ibitego 2 Girona. Villarreal nayo inganya na Real Betis ibitego 2-2. Atletico Madrid itsinda 1 Osasuna ku busa. FC Cologne inganya na Augsburg igitego 1-1. Red Blaine itsinda World Blaine ibitego 2-2. Mayanzi 0-5-3 itsinda Bayern Leverkusen ibitego 4-3. Red Bull igitsinda 2-1. Hamburg CV Wolfsburg itsinda Stuttgart, itsindwa na Stuttgart ibitego 3 ku busa. Bayern Munich nayo yanangiza ibitego 2 Borussia Dortmund 1. Muri Serie A Ris yagutsindwa na Sassuolo ibitego ubusa ku busa. Isa Loverna binganya ubusa ku busa nabyo. Torino itsinda Napoli igitego 1 ku busa. AS Roma itsindwa na Inter Domine igitego 1 ku busa. Igihugu cy'Ubufaransa Nice nayo yatsinze ibitego 2-3 bya Lyon. Angers inganya na AS Monaco ibitego 1-1. Marseille itsinda ibitego 6. Le Havre nayo mu gihugu cy'Ubufaransa nanone. Uko amakipe rero ya uyu munsi naho amakipe naho araza gukomeza, haba mu gihugu cy'Ubufaransa haba ndetse no mu gihugu cya Espagne. Uyu munsi amakipe araza gukina. Tottenham Hotspur iraza gukina na Aston Villa. Liverpool nayo iraza gukina na Manchester United. Mu gihugu cya Espagne Elche iraza gukina na Athletic Club. Celta Vigo iraza gukina na Real Sociedad. Levante iraza gukina na Rayo Vallecano. Getafe na Real Madrid. Isa saa 3 mu gihugu cy'Ubudage Freiburg iraza gukina na Eintracht Frankfurt. Empoli iraza gukina na Hoffenheim. Ikipe ya Como 019 mu gihugu cy'Ubutaliyani iraza gukina na
na Juventus Turin, Cagliari na Bologna, Genoa irakina na Parma, Atalanta irakina na Lazio, AS Roma irakina na Fiorentina, mu gihugu cy'Ubufaransa na Rennes irakina na Paris FC, Lorient irakina na Brest, Rennes irakina na Auxerre, Toulouse irakina na Metz, Nantes irakina na Lille. Naho akaba ko amakipe araza gukina kuri shampiyona mu bihugu bitandukanye, mu gihugu cy'Ubudage, mu gihugu cy'Ubutaliyani. Nshuti bakunze Rwanda TV One, twashimira mu dukore subscribe, share ndetse na comment kugira ngo umuyoboro w'u Rwanda TV One ukomeze kugira waguke. Turabakunda cyane kandi mugire umunsi mwiza.